nuko rero ubona je ndakumva kuindi mpwemu dasanzwe uzi ikintu kimwe rero hivi nakubwiye nti icerekeye transfert y'umusore iriko yamena umutwe abamenyesha makuru iriko yamena umutwe ababikurikirana iriko yamena umutwe abakunzi ba Barca kuko ni bimwe biriko biravugwa uyu mwana urazi yuko ivyerekeye umu agent wiwe baravuganye na FC Barcelona baravugana na Juan Laporte ndetse na Bandeko arababwira ati twebwe projet wacu baramubwira bimeze gutya hama uwo mwaje wiwe aravuga ati nukuri je nta kibazo ibintu bimeze neza ndetse benavuga yuko bo bavuganye na n'imyaka na contrat bosinya ko imyaka gira kuri 5 iki ariko aravuga ati uko biri kose uyu mwana niwe atanga ingingo ya nyuma niwe avuga ati jewe ndaje canke sinzi umwana nawe no munsi ntarava iyari ari kumwe na bana baramini yamara hari baracari gisi nejo nababonye umwe hirya yiwe hariyo babiri iwundi hirya hari babiri abo rero nabo mvutse baracari gisi nuko rero uwo mwana baracarindiriye ivyavuzwe icambere cavuzwe nuko we bivugwa yuko hari abakinyi bo muri Atletico Bilbao bamwegera bamwe ati wa musore wewe ukaja muri FC Barcelona hari ibintu bizohinduka kuri wewe abo ubwo nca numva ko arimwe mukuru pumbura William ati wewe icerekeye umushara kizogabanuka icerekeye novuga yuko ivyatala urabifise ariko system doje zo muri Barca urazi yuko hari gihe wewe usanga hari abakinyi benshi bashitsajya bameze neza bikabananira ntituzi ko bizogendera neza nubwo urumya Espagne uzori kubana na baramini yamara nabandi bishobora kwanka ntufitinge hamwe nande n'umukoca uzi ko ari mushasha ivyo vyose bishobora gushikira ugasanga wewe ruteye imbere ivyo mushara wawe bisubiye inyuma ndetse ugasanga ko rutanguye kuduga muri equipe Espagne furi ahoha ntusubireyo ivyo urumva ni bamwe bamubwira ati ushobora gusubira inyuma mu mushara no muri tala jewe ico mbona cabaye kiki sico mbona ujya muhungu kuba Barcelona isa niya kweza amaguru muri transfer yiwe urabona uyu muhungu yaranse kwipronounce yararindiriye arabe mugabo ubona ko ari amahigwe yahaye Barcelona hari amahigwe yahaye Barcelona biriko birateba amahigwe ya yuko negocia na Atletico Bilbao ayo mahigwe je ndabona yari yatanze iyi transfer ivuzwe kenshi ntabwo ayikumara kiri yagiye cyose atakiriko kirakogwa hagati y'umuguwiwe nande na FC Barcelona mbona rero yuko ujya muhungu mu mutwe wiwe hari ikintu kivuga ngo swat ni Barcelona swat nguma yes kuko nejo bundi vyaravuzwe biravugwa ari muri Espagne kuko uwo musore we ariko aronegwa n'imigwi myinshi Paris Saint-Germain ari inyuma mugwi wa Chelsea waruri inyuma ariko Paris Saint-Germain niyo abare kumenga iri kwiraza ariko we yavuze ati nta wundi mugwi nkeneye ko muvugana na FC Barcelona ariko no munsi nta uramenya avuga ati ebana jewe ndashaka kuza muri FC nuwakene yasigaye kuvuga icyavuzwe cya mbere mvuzwe ni ico onye cy'abagenzi bamubwiye ibintu biriye ica kabiri wenyene yavuze ati burya ko Atletico Bilbao twagiriwe amahigwe yo gukina Europa League ndifuza gukina in competition européenne na mukuru wiwanje hama kumbura ivyo kuva muri Atletico Bilbao nkavyumvira après iyo opportunité nayigize kuko no munsi uyu mwana ageze ku rwego rwiza na mukuru kwije ni La Liga ni atangura azoba kwije sezo 11 akinira umugwi wa Atletico Bilbao inde Inaki Williams rero avuga ati vyongohera nkinye in competition européenne nka Europa League ndi kumwe na mukuru wanje ico cyo kiravuga banahorana no mu buruhuko ari iwabo bakomoka muri Ghana iyo mukuru we yahisemwo gukinira arabishaka kuko numwe yamudugije yaramufashije cyane gose rero avuga ati niko abantu benshi baramumenye
kubera na ero inziza agize ariko kandi nuko yahavuye acaja mu bitabo vya FC Barcelona muga avant we burya inakitwe niwe twari tumenyereye kamyinshi kandi hagiye karaduga boro kandi ukabona ko bakinana neza na mukuru we rero ico ni ca kabiri ica gatatu rero caje nikivuga ngo mu mugwi wa FC Barcelona nabone bavuze bati ibiko biraba bigeza bituruhisha na twebwe wa mwana we tugatukubwire muri FC Barcelona nitwiteze twe kurondera mu mwaka uza udashoboye kuza uyu mwaka niwiteye ko FC Barcelona izoza kurondera mu mwaka uza soit uza uyu mwaka canke ivyo byose bihere urumva niho rero aho novuga yuko ni nka matongo batanze muri FC Barcelona si vya bintu mwasha kuvuga ati ngo basi ni mureke nkine iyi sezo nzonze ziyindoya bavuze bati twebwe ntitudiringa gucyonye so turaza cyangwa bava gutaza kuko no munsi ni Yohani Laporte avuga ati icereke Nico Williams wewe deko ahubwo ndagutumye shiramo inguvu kuwiswe Dani Olmo wumve hano haragarutse kubona ati uyu mwana ariko arankinisha uno munsi mercato iri kwiyarangira champions ziri mu gutangura mbega no kwiro kuri uyu mwanya wose Dani Olmo nkamwibagira nkabura rimwe cyarimwe yabati wodeko uyu mwana twamubwiye twebwe twumvikanye no maja wawe yavyemeye hasigaye wewe ingingo niho uyifata ivyo kuvuga ngo sezi kurikira ngo niho nshobora kuza ntitubikeneye hama wodeko ko ibishoboka byose kiki tuvugana ukuri barahejeje na Atletico Bilbao bavugaye no mwaja wiwe kuko ujya mwana umwaja si equipe ereko mwaja ni kote y'umuki urya mwana yari afise close bratora 58 millions urumva zama yatanguye mu kwezi muri ukwezi kwindwi urumva kandi iyo bayigira akirikare yari ikiri kuri 45 ariko ni ikiri no kuri 45 Barca bagomba ibice bagomba ko yari ya mu add-ons uburyo umviriza ndakubwire ikibazo ca mbere si caniko ikibazo ca mbere ni FC Barcelona kuko yoyo ntiyashoboye no kugenda kunekosi kikinge ndakubwira ikintu kimwe iyo umukinyi yipfuza kugenda kandi ibyo nibwo yaravyipfuje uretse ibi avuze no munsi wowe uri kurashimikirako iyo umukinyi avuze ati jewe ndashaka kuko umukinyi ibyo uvuga ngo mu agent wiwe umuagent kiki ntashobora kuja kugusipata n'ibintu bitandukanye n'ivyo wifuza iyo guha favor kuja kuneko rero Nico kuba umuagent yagiye kuyaga na FC Barcelona seke Barca bari bayaye favor kuyaga nta nico bayaga ikintu citwa clause libératoire clause libératoire yihari equipe gusa wewe muhuri ubamenyesha ko mahera washize kuri konte vyashyize naco gituma utari kuri Barca yaba bakeneye yaba bakeneye uriya mukinyi nta nduru nyinshi zo kuvuga ngo bagiye kunegosia nande na Atletico Bilbao betete ni vya bindi usanga muri contrat mu clause tutazi yiki yo kuvuga ati kugira ngo jemve muri uyu mugwi hariho uruvugano rugenda gucyanye wewe rero nturi kurantahura nakubwiye nti muri iyo dossier iyo hariyo clause libératoire hakabaho ishaka ry'umukinyi equipe imukeneye iragenda gusika versa amafaranga ntabi biba biheze wewe muyaga n'umukinyi club naco muyaga ariko ico gutangaza umukinyi ni watanga favor nushoboza gutanga amafaranga ukiyatabishaka nanje nakubwiye biragaragara yuko Nico yatanze favor umwanya idosi ivuzwe umwanya idosi ivuzwe favor arata inge nakubwira ikintu kimwe uyu muhungu kuba yararetse umuwaja wiwe akaja gukina so kuvuga ngo favor comtel nubundi ntushaka gutanga favor mutaganire kuvyimishahara nibindi petetre we yarashatse kugenda bananirana kuri ivyo byose byo biri mu ntawo bizi mugabo ntumbwire yuko Nico yahakaniye Barca ngoya ijana kujana sishaka kuza oya narabivuga ibiriko biranavugwa ubu aho bigeze hari ico yarindiriye kwa Barca yumve ko nawe kuko negotiation ziba nyinshi icyo uri kuravuga ni kimwe hariyo gushaka kuza nuko ivyo ushaka equipe biguha bwana nugo rero avuga ati je tuvugare kuri iki nuno munsi biko biravugwa yuko FC Barcelona kimwe iri kwirashaka amahirwe iri kiragira nuko umukinyi asanzwe yambikwa
n'umukimatsi wa Nike niyo yambika Nico Williams numva ibyo byose Nike na FC Barcelona ico uri kuravuga naco ni ibibazo by'ubuvyo bya Barcelona kurazungurukira ko nico cy'uburyo rasawa avuga ati wewe aya mafaranga twoyariha haba ivy'imishara tuvugane gutya nico gituma bwa ati okay arinze yemera baca baza kuvugana erega kiki ujya mu kinya amafaranga azogugwa sikibazo ciwe uya si ciwe ari kozi baleva gusana ne cha equipe avamwo ikibazo ciwe ni vy'umuhemba yes ni vy'umuhemba mukinisha ni okay nako gaciro reka renda kwereka ikintu la porta atandukaniye ko n'uwitwa Florentino Perez no munsi batangwa kumutera umukwara umwana ngo uvuze ngo uzoza mwaka uza ntituzokurindira mbere reka tugirene twigire kwa Daniel Mo sivyo batangwa kuvuga hajya Nico uno munsi haramakosa muri no transfert wo mwagiriza nkayo Mbappe yakuri Real Madrid imbere nta naho bihuriye nta nici jana ndakubwira cyukuntu Mbappe yahemukiye Madrid shaki ndakubwira ariko Florentino Perez abereye umupresident w'ubwenge we yagumye araba inyungu yande ya Real Madrid occasion izwe kuboneka no mwaka baramwakiri kandi kubera ko boss wewe yavuze ati byabaye byarabaye umukinyi we turacamukeneye n'ubundaje turamwakirana yombi na public yaramwakiriye ku rugero guko Mbappe yahaswe kuba umukinyi wa mbere yakiriwe n'abakinyi benshi inyuma y'imyaka ibiri ibyo bintu nta muntu yovyumvira ko Mbappe hazoswa akavuga indi chance Madrid izogaruka ikabya kuba VIP Madrid ntibirusha Barcelona oya bambe Barcelona ntibirusha Madrid ako kanu kuvuga ngo twa ntibadusuzugura Madrid ni gafise cyane iranagakoresha cyane mugabo Mbappe yarabahemukiye ku kanyuma 2022 muga uno mwaka occasion kuboneka Florentino Perez avuga ati ndamwiruka inyuma ni il est parmi les meilleurs joueurs du monde pour le moment urumva ntiyasubiye kuraba ngo mwawari gikiri yagiye ngo byakoze yadusuzuguye ngo demokra ku munota wanyuma la porta wewe urazi kukenye nta mafaranga Barcelona mufise muriko murondera ibintu bya transfert ukudendekanya none umwana atangwe kuvuga ati ibi bintu reka ndabigendamwe buhoro atanguye kunuganurwa kwagira fate decision yo kwigumira hajya basi peut-être muri wavuze ati reka ndabamahigwe basi yuko bitegura neza mu mwaka uza baze barako bobikora mugabo ariko mutera ubwoba ngo iki gutacu no mwaka bizoba biheze nico Florentino Perez arushiriza izi equipe zindi igiharuro nukuraba ati ndashobora kurengera ibi nka avance ibi ku nyungu ziki niki ico na Florentino Perez yaragikoza kuri Mbappe kuko we urazi ko bigeze gutanga inoti mbari 180 million barayanka muri Paris Saint-Germain hama Mbappe mu nyuma ariyongeza muri Paris Saint-Germain urazi ikintu we yavuga ati twebwe nka Real Madrid ntituzopfa tuje nagakuku kenshi ngo tuje kuri wewe Mbappe utatweretse yuko wewe ubishaka we nubagira premier pas tuzoza iryo ni jambo yavuze après ijya dossier ahubwo wewe yabigiyemwe gisirimu urumva yagiye mu gisirimu yavuze ati urumva wewe impamvu yabigize kujya kiki yavuga ati nta kitwemeza yuko utosogira byabi utosubira kutuzotugira kwa kundi rero gira premier pas okay natwe turaza ariko Barcelona yo biratandukanye kuko nuno munsi Real Madrid sivyo ubwo bwengira bukoresha kuvuga yuko uno munsi Mbappe kumuzana ni gay komeye gose kuri Real Madrid cyane bamungwa ku bintu byinshi no munsi isura yo rayidandaza banza mamayo uno munsi binje amafaranga menshi ku bantu bari baje kumurorera ni ibintu bikomeye Real Madrid kurakorera uno munsi equipe ushora kumva yuko yagize gay y'amafaranga ashiku muri yardumenga w'amafaranga y'aburaya kuri season yose ariko wosigwa gute Real Madrid amafaranga arenga miliyoni 600 y'inyungu bagize muri uno mwaka isezo iheze abakinyi babiri babasanye amafaranga atari menshi niyo bagure bakavuga ati nta kibazo turabarindire mu mwaka uza ndavuga Trent Alexander-Arnold na Alphonso Davies bavuze bati mwebwe kozi wanya ko contrat zizora 2025 twe na pression turiko turabarindiriye bisigura ngo
na Mbappe kuza kubona umusara komeye bamunga ko amafaranga ariko nta pression bariko uno munsi warafise Rodrigo warafise Vinicius warafise Bellingham sinzi ko wanahuye nagombye kuguha karorero k'ibintu Laporte agomba kwitwaramwo byo kwigumura ku mukinyi ndakwereka n'ukuntu Mbappe wewe babihanganiye byose malgré ibyari byarabaye byose nibyo barazanye mwako kantu ka smartness bati ibya mbere byarabaye turacagukeneye muga nawe tera intambwe ico nico bakoze mugo umenye yuko Barca bo bariko bavuga ngo iki utaje uno mwaka undi mwaka twe ntitugukeneye ofete ikintu ibyo biratandukanye mu kintu cyose kibaho yive nico rero nakubwiye ni Florentino atandukaniye ko naho wowe uri umuntu hari abantu baratandukanye nivyo wowe ushobora kuvuga ati umuntu uramuhaye ukuboko hama atawe kwiteza utunyoni wowe rero wovuga uti jewe uko biri kose ndi hejuru yo mukinyi Barcelona iri hejuru niko Williams nivyo bibwira urumva nivyo bibwira bavuga ati wowe ntushobora kudutesha umutwe ariko wowe watesheje ariko kiki umviriza nakubwira ikintu kimwe wowe ndumva ugomba kubaha raison umengo ugomba kubabwira uti uko bariko babikora niko byari bikwiye ariko siko byari bikwiye uriya mukinyi barakeneye kumuresha ntibari mu recruiter mu kumutera ubwoba ibyo byinshi baramukeneye kandi ntako ahubwo bakoze iki oyi none mbwira aho za Barcelona kuvuga ngo tuzotanga miliyoni 10 premier pas bagize yagute kuvuga no muwaja umuwaja ko ati je ntakibazo umviriza si wo muhagarariye none umuhagarariye ahindura iki ko Bilbao ikeneye amafaranga yakeneye ariko wakije wavuze avuga ati umushahara nimba ataravugana umwana avuga ati ego ku iyo offer bampaye mbwira reka tugene kimwe ku kindi kiki burya byari bikwiye ko umuntu ava muri Atletico Bilbao aja muri Barca agasubiye inyuma ku mushahara tuvugisha ukuri uve muri Atletico Bilbao nigihagara cha Atletico Bilbao uje muri Barca ubure ni ikintu cinyungomwe cy'akantu kajako ndakubaza ubyo hembwa obe banzo nyishuri ibyo cyane birakwiye ni ekipe nini iyahe Bilbao na Barca ni Barcelona none ekipe nini uri Bilbao ukaza ko impose ibintu bire muri Barca kubera iki reka ndakubaze gendo nohoreze umushahara Bellingham yahembwa nga muri ntuzi muri Dortmund uyu ayahembwa muri menshi niyo menshi none wowe ugomba tera imbere cyangwa asubira inyuma erega ni kontra nuruvuga oya banzu nyishune reka gucanganya ibintu atera imbere none mu gutera imbere nayo mafaranga narimwe erega ziriya club nizo zinahemba neza kurushana za Bilbao kuko nizo zinayafise none we acatera subira inyuma no mu mushahara kweri avyumve ningoga niko ndakubwiye kuko mengo ni favor atanze ahawe baba twebwe no munsi ibiriko biravugwa n'ibinyamakuru nta kinyamakuru na kimwe kiriko kirashira imbere ngo ntibahurije ku mushahara uri ko bavyumva bose barako bavuga ati ni decision witwe Nico Williams kuvuga ego hama ibiganiro bikaba wese kubitahura none umwaje we reka yagi umwaje we baravuganye yayaze nande yayaze na barongozi wa none umwaje asesurukirande aserukimukinyi ariko mukinyi nawe aramubaza hama kavuga ati banzurinde ni Jeffis jambo rya nyuma uravyumva uno munsi nyamakuru bivuga ati uwiswe Nico Williams ni wasagaje kuvuga ego ndashaka kuja muri Barca hama baganire ibindi amaze kwemera ibyahe bataganiye no mukinyi ivyo vy'imishahara uko bavuga bataganiye umuwaja kuriganira niyo cyamushira ati je bampaye ibi nawe gero utanga ibi niko bigenda sivyo suko bimeze niko bigenda bimaze gute none umukinyi nyimba ari ibyaganiye na ekipe umwaje yo bamazike umwaje wowe abafisi ivyo yabwiye bamba umukinyi kiki kandi nawe uri kurirengagiza ivyo bintu urabizi umukinyi abafise ivyo wewe buri umugaja agenda avuga ku ijambo ry'umukinyi ivyo wona byuzi none se ndakubwiye oya sivyo wavutse wavuze ngo muhaja ngo yaraganira na Atletico Bilbao ngo ariko ngo baranegeye ko na Barca aravuga ati jewe ndambe na Barca numvise projet yiwanyu imeze neza sivyo igisigaye nshaka kuvugana n'umukinyi numve choix yiwiwe est-ce que le choix ukeneye niyo kuja muri Barca ou de rester muri Bilbao urumva
ere kujya n'umukoresha wa Nico Williams umukoresha n'umukozi mambe n'umukozi wa Nico Williams reka ndamubaze nimba dukorana muri ariko aramuserukira reka ndamubaze erega kiki utazi niko yaba dacaka Barca yakubwira umu agent ati reka gutumwanya nabariya jewe ibyo ntavyo ndimo niyongeye no kugira iyo pressure ihari tubona yuko abantu bose ikibazo jewe ndakibona kuri Barcelona gute ikibazo ndakibona kuri Barcelona kubyereke guhemba niko bagomba kwiyorohereza kandi umukinyi buriya niyo oretse kuva muri Atletico aja muri Barca niyo yose inyamasezerano bashaja muri Bilbao abakeneye kubona akafaranga kiyongera rero Barca iragomba agende iwayo atana kantu kagiyeko bivyo kumbure byo babihari nta biravugwa nta ni nako bimeze ni nako wewe wari kurabivuga ikigira kabiri iconzi coco jewe nisome cyavuzwe n'ibinyamakuru zino somene zose clause liberatoire ya Nico Williams Barca bagomba kugenda bagomba gusaba ko bayatanga mu bice kandi kidi clause liberatoire equipe yavuze iterekako ndama duheze kandi yaje mukinyi mwiza anegosia ivyiwe ikimwereka yuko equipe iri seri mushaka na mafaranga equipe iri kirasaba kuko bari office clause liberatoire yitwa Barca murakene Nico Williams sawa mwarishe ari amafaranga na rero turashaka yaga ibigizene ibinyerekeye niko equipe de reve yiwe ni Barcelona arubwo Barca yananiwe kuja muri dossier ya Nico ngo batanga ivyangombwa ibintu ni bitatu Barca iragomba Nico arashaka Barca ariko mu makondisiyo yiwe ariko clause liberatoire wihari irahari hari umugwi wa Paris Saint-Germain wavuga ati twe turiteze utanga iyo note ariko Roger wavuga ati no sinshaka kuja hajya nshaka ni na ukasa mutwe gari muri mu mwa reka ndakubwiza ukuri Nico je cyamba baje nayo majambo Barca ngo ndashaka kutwereka ko agomba kuza ngo atere intambwe amajambo ariko aravugwa ngo we avuga ati ndifuza gukina Europa League na mukuru wiwanje ugwego ariko iyi saison Nico wewe ikigaragara nuko avuga ati ntagiye muri Barca nzoguma nga nta yindi club 2025 ni bandeke nkine muri Bilbao hama 2025 ariko wemere ko priority kwa kuja kwa Barca sawa Barca rero ejo bundi navuze ngo Barca isa n'umwana w'umuhungu atagira amafaranga agaca kunda abakobwa beza niko navuze reka nsubire mu ikindi Barca imeze nk'umuntu ashaka lift kuri bisi ziki gihe mwikena gitoro wanahuye ni nkuko bajya muhira urabona n'ukuntu abantu mu makartier saga barundanye bavuga bati naho hoza bisi nadusaba na yarenza ayo twahora dutanga turayatanga wowe ugacokenera lift urabona muri no misi kiki bisi iraboneka ikuzura hariyo n'abantu benshi dashowe gutwara isize hajya kandi bari tayari kuriha abo ni ba Paris Saint-Germain ariko uri Barcelona kuri ya bisi nyene ushaka lift nico niyo ngorane kuko n'abakinyi Jembo nibibazo byose biri kwa Barca ariko rebe Barca iracafisa akantu kukumva ko twebwe tukwijicubahiro dukwiye ibintu muri kino giofise probleme n'abakinyi urazi abakinyi batandukanye harabaza akavuga ati abantu wandoske akavuga ati turagabanya umushahara baba kansero bari wa ku Felix baza gabanya umushahara ariko mbega kuri Nico Williams zogenda gute rero iyo transfer ndabona yuko izogorana nagiye kuri page wanje nandika ati Nico Williams yafashe ingingo yo guma muri Bilbao murantunga hari abavuze ati urihenze ibisivyo ntarafata ingingo kubwanje uko nabibona ndabona ko umwana kubice byinshi ashaka gukubirwa ahantu hambere jewe arashaka kugumayo kuko iturufu mbona mbi Barca bakoresheje niyo yukuvuga ngo bagombye kumwereka ko vyanse kuri we baca biruka kwa Daniel Mo hajya ubu werekanye yuko umenga umwemera igice umukinyi kiki umbiriza umukinyi kuri Daniel Mo babavuze bati kocha arakeneye Daniel Mo
President arashaka Nico Williams urakoze mbega ho kubera ko uwo mukinyi nawe atovuga ati aho honye naho kwitondera kuko president wazomukinisha yacavuga ati barondere ari karamaze kumva yuko ko ntibakina hamwe kocha ntibakina ari Daniel Muri yako arahaca ashaka kuhaca arahakina neza cyane nibubaze ngo nahakina kandi ndambarasa ni banaramuka bamuzanye uzorawe bazomukoresha ku ruhande rw'ibamfu hariya nyene bari hariya Niko aca uwo mukinyi gashaka iki wewe mbwira ukuntu ekipe yo bivuga ngo irakurondera prezari wagukeneye ariko kocha avuga yuko priority je nkeneye naka imbere ya naka akagerageza kwerekana yuko wewe atagukeneye kiki iyo ekipe woyishoramwe uko nyene n'ama sacrifice yo kugabanya umushahara reka ahubwo ico mbona azova baburira rimwe cyarime bose oya Daniel Mo barashaka kubaburira rimwe kubera ibintu byose bo bagomba kuzana Daniel Mo ya Leipzig ishaka amafaranga menshi nayo Barca igomba iki gomba lift muri bisi zuzuye umukinyi Mbappe yarayaguze umugwi ya ekipe imwe ubwo simwe nuze imwe ya nani ya Saido ya kinamwe kina mu cicaro ca kabiri wa mbere kabisa afite imyaka nk'ijya guze ekipe nyana kabisa ya professionnel ko novuga kuko abandi twumva bagura 3e division 4e division ariko we iyo je pense que 2e division yumva ko ikintu cyiza urumva nk'ubu yo imenamwe amafaranga mu mwaka uzikaduga ikaba nko muri zine za mbere ni wari hejuru ariko ashobora kwisanga ari muri Madrid ariko akina Champions League na ekipe ari ikintu cyiza uyu musore ku myaka 55 nabonye umwe gasinzi yuko yo bari nyina canke se wa ni nyina kumbona ko ikintu ciswe business arakizi gose hari ukuntu ashaka ingene bakoresha amafaranga yiwiwe ni Mbappe nabonye icyubahiro ariko arahabwa muri Real Madrid gikomeye nabonye urazi ko Real Madrid ifite amasezerano na BMW bamuhaye BM kabisa ikaze imwe bavuga ati ngo niyo bahaye Florentino Perez byumvikana yuko uyu musore afite amafaranga menshi urazi ko yaronse miliyoni zigera kwijana za prime de signature afite andi mafaranga ariko ukugira umugwi nk'urya biragufasha kwizina ryawe riguma hejuru kuko uri muri Real Madrid ejo uhema amafaranga atari make uyu mugwi ni waduga bizovugwa neza avuga ati ro proprietaire ni Kylian Mbappe ngira kumbe bizosunikira nabandi aba Cristiano kumbure kurondera umugwi usanzwe buzwi cyane apani muri 3e division 4e division niko rero mu mugwi wa Arsenal bariko baravugwamwo abakinyi Arsenal iheruka kongeramwo kiki nk'uyu Carafiori yuwewe jo baranamwerekanye we bisa n'ivyarangiye byose vyibuye ku miliyoni 50 ni transfer nziza cyane gose umwana yakinye neza mu mugwi wa Bologna buryo urazi ko umugwi wa Bologna uvuyemo abakinyi batari bake nukuvuga yuko waramugwi yerekanye gose mu Butaliyano Carafiori kuja muri rero muri Arsenal ni kimwe umuntu ashobora kwibaza avuga ati mbega turavye uno munsi Gabriel Magalhaes na Saliba nabantu bari bagize charnier centrale nziza muri saison iheze benshi banavuga yuko bamuzanye kuba mu left back kuko naturel mujya muhungu no mukinyi wubo bamfu kuri kote yibo bamfu avant uriya mungu yageze kugira imvune yaraciye muri AS Roma agira imvune yo mwivi y'imyaka 2 yose adakina malgré ko aramukenye mu yarakiri muto inyuma yaho rero niyo yevoliwe arasubira afata forme ubu mu Butaliyano twabonye abakina muri defense centrale mugabo aravuga yuko numukinyi mwiza wo mu left back ari nayo poste bamuzanye ko kuko baravuga yuko bagomba guca basohora umuntu yitwa Kiviol none mbihanya Zichenko nta kina urumva nubundi ko bazoba babaye batatu baragomba guca basohora umwe kandi iki nabonye kuri Arsenal kandi urumva kumugira nk'umu left back Arteta ari kuno amazigihe ariko ararokrita abakinyi baba polyvalent mu Butaliyano twabonye akina neza cyane muri defense centrale bivuze ngo ni haba hari kibazo hagati yande ya Magalhaes na William Saliba arashaka kuza guparia ino absence nubundi gusa nabonye muri Arsenal gituma nibaza Arteta bikoze muri Arsenal abayo tutubara fullback bafise ababo bari plus offensif gose
uravye ufise ushoye gushira ku ruhande rw'iburyo Ben White ari plus offensif que défensif ahubwo yagiye yintegra ubundi ujya bamukuye muri Brighton ari umukinyi wo muri defense central abo rero iyo bahengetse bakunda kuba defensive cyane ariko ubundi Ben White ndamugereranya n'umuntu witwa Jules Koundé Jules Koundé naturellement no mu defense central ariko kuba bamushize hariya imisi uko yagira agenda yaba muri Barca no muri Équipe de France ubona ko yagiye aramenyera rimwe na rimwe niyo controle y'ukuduga akaba offensive byagiye bivuka nyene ugasanga kuko uravye avarane passé ikibazo cabaye kuri Arsenal cavuye kuri Zinchenko kuko uri mu ya West Ham ya Liverpool rero kijya kumbure yarakiravye Arteta aravuga ati ndakeneye umuntu iyo bari plus defensif cyane gose ku buryo niyo twatatse kuko je Arsenal niyo kwataka turayibona hari giye umukinya ashobora kuryoherwa yaduze gose habaye contrat ya guca hajya ahantu kandi uravye Zinchenko ashobora kumuhengekera hagati mu kibuga nivyo azoshobora kugira ntavyo nzi ariko Karafyore kuguma hajyanye azogwana jewe mugabo nari gusohora Zinchenko n'ubundi Zinchenko ajya azosohoka Zinchenko rarondeye akaditezi ukazibura gusa bijya twe tuvuga ngo Kivyo ni muri babakinyi twe ntitwabonye cyane Kivyo nawe nyene burya naturellement mu defense central yes ariko wowe urashobora nta chance yahawe lo remplacer y'umuramplacer biba bigoye uno munsi urona yuko mbere na timbero izi match ziko zirabaza ama precision ariko mukirisha muri defense central oya ni kubera ho benshi bataragaruka rero vyumvikana yuko hariya timbera zoba hari kurinde erega timbere nawe nyene muri defense central arahakina nivyo ndakubwira timbere bari bamuguriye ku ruhande ruhe ruhande rw'ububamfu sezo igitangura oya su ruhande rw'ububamfu komite timbere muri nuzi iyo bamukuye yakina kuri ku ruhande rw'iburyo okay ruhande rw'iburyo ariko agakina no muri defense central sans problème sawa ku ruhande rw'iburyo no munsi bamuzaye timbere agatora forme bazi ko mazigiye kinini bisigura yuko biroroshe gukinisha umuntu do professor kinaho hantu ni nazo recrutement za bisigura ngo Ben White azoba yinjiye muri defense centrale reka ndakwereka ukuntu rero basa no kumengo bariko barabitegura muri Arsenal bariko babona yuko pour le moment backup wa Ben White ni Tomiyasu muri defense centrale backup wa William Saliba ni Julian Timber muga utibagiye ko ashobora kugirane kuza gufasha nawo kuri izo mpande kuko arahakina wegenda kuri izo uvuga backup y'undi umwe wese turabubura backup wa Magaraes n'uyu mushasha Karafiol backup wa Kiviol acaba Zinchenko ivyo ni natire abo reba ba backup ni mu gihe abakinyi hogira ugwa hagira imvune ariko ukuntu biriko yavugwa muri Arsenal niba aba bakomeye abo bantu bose kuri kabiri hazoba hari Ben White muri mutima wa defense hazoba hari Magaraes na William Saliba nk'ibisanzwe Karafiora cakina kuri gatatu donc ntuca wumva ko ngaho uvuze uti abantu bakine aho basanzwe bakina haca haba ikibazo apana kuva kuko Saliba numwe sivyo ashobora kina saison yose atablessiye ariko ahubwo ivyo ivyo naho urabtubesha ivyo ntibabitegekanye uko birashobora gushika saison yo hijya saison yo hijya William Saliba yanavunitse bihumira Arsenal muri vyibuka ivyo rero nshaka kuvuga ngo numukinya ivyo byo hari wese baseka ngaruke mu makenga yatumye bazana Karafioli bavuga bati kuba William Saliba yakinye saison nzima saison nzima ta munota numwe avuye mu kibuga akaza muri ero agakina match zose ico carateye amakenga muri Arsenal bati yamara uyu muntu uyu arafise akantu kuburuhe
tugerageze ku buryo sezo yigira kabiri itamusirisharira nk'iya mbere kuko ashobora kugera ahantu akaguduka. Niyo mpamvu bihutiye kuzanamwo renfort muri defense aho bari basanzwe bafise aba defenseur kugira ngo barabe omwe nizo permutation canke izo rotation zokogwa. Ntawo bimenya gupermita barya nabakinyi bamwe novuga ari ntakogwako atababaye. Ega simuze ngo bazomwicarika. Ikintu kibaho ariko iyo ufise umwiza nkawe yicaye ni cyakintu uri permita kuvuga ngo reka kine. Julian Timber ni mushasha avuye mu mvune. Uyo ashobora kuvuga ati je nta kibazo nzokina match ziki. Tomiyasu uko nyene nazovuga ati Ben White asohotse jewe ndashobora kwinjira. Iyo ni remplacement parce que Timber muri ico gihe azobaye ro remplaçant du remplaçant. Inde Timber ruhande rw'iburyo. Remplaçant? Remplaçant. Kandi Ben White amaze sezo zibiri ari wakina. Nivyo ndakubwira Ben White ni watanguri. Ubu remplaçant ni Tomiyasu. Ego. Hamu ubundi wahariya nyene ni Timber. Timber wewe no mu remplaçant no muntu ari kuri ino ligne ya defense yose. Ega nico backup wa Saliba no backup wa ivyo bacho bafite guhengekerako. Sugohengekerako. Yes. Timber no kubona rw'iburyo. Ni uko wafati wavuga uti Karafiori benshi bakubwiye. Wewe hari ikintu kimwe utariko ratahu. We nakubwiye ngo Arteta yagiye aragura abakinyi sirta babinyuma agura abakinyi bamenyere kuri iyo myanya yose. Gombuje kuri Wikipedia yanuze ya Timber ntabwo bakubwira ngo akina uyu mwanya, bakubwira amaposta ashobora gukina. Donc ni polyvalence. Yego sina. So kuvuga ngo ingera kubwiye ikintu citwa guhengeka ni nkuko wowe wofata ukagura umukinyi yitwa nkande. Reka dufata karore kandi dufate nka Magaraes ukamukura muri Arsenal agaze muri Barca agakina ibubamfu. Ariko iyo avuye muri Arsenal iyo myanya yarayimenyerewe ko yose kuyikinako uko suguhengekwa. Iyo ni polyvalence nka Jules Kounde. Urabona nk'ubu Chelsea twaye Jules Kounde ibiguze umukinyi izi neza ko amaze gupruvako ashaka gukina muri defense centrale kuko niwo mwanya bamuguze ko bamugora ko amamiliyoni menshi. Ahubwo bagira ikibanza cy'iburyo baca basanga na harahakina gushikana equipe nationale isigaye mukora shari. Ujya mukinyi ntakira umukinyi uguhengekwa n'umupolivala kuko yamaze kubiprove. Erega no bashizeho bahengetse ntabasanzwe do professor kina uhana bavuga bati wowe umupolivala ariko icyo ucora gutanga ku ruhande sico umuntu kuko Jules Kounde avuga ati c'est vrai ndakina parce que ndahashobora. Uno munsi nk'umuntu atabonye Jules Kounde umuntu atabonye Jules Kounde muri defense centrale yo kubwira ko ari umukinyi bahengetse. Konzi hariyo na benshi arusha gukina neza ku rujya mwanya. Arashobora kukubwira ati uyu mukinyi sindamwemera ko kuri poste we cyane amubonye kuri defense centrale. Nakubwiye nti ku mukinyi atigeze abona Jules Kounde muri defense centrale. Acamufata ku rwego ariko raba nka hero fata Jules Kounde wa hero yonye. Acamufata ku rwego ariko none se guyiza umukinya genda muri era gakubita omdi match nkazi. Oya ni mwiza ero yarashuye kwikinane ariko uri kuramura muri Barca hari gihe bitaba vyiza. Ni bimwe nyevyuko no mu mwanya wo udashobora kuba mwiza. Nivyo ndakubwira niyo bita guhengeka. Kiki wowe no musi ufise guharira kwinshi barabe ko ejo nagira nivuge nabi utari waragiye mu rumonge nawe baravuga ngo twe duharira cyane. Hanyuma Kiki witwa Arsenal kandi iravugwa ko irondera umugabo yitwa Victor Osimhen n'amakuru yo no munsi. Kandi iyi nkuru shimye igize yatangure no kubinyamakuru bikomeye nka BBC. Osimhen nawe ararusha gituma arusha ndakubwiye Osimhen ashaka gusohoka afise close biratwara iwe ya 180 millions urumva ariko icyavuzwe ni hagati ya Chelsea na AS Roma. Chelsea kwivuga ati twebwe turashaka Victor Osimhen. Beni Chelsea ni Chelsea Victor Osimhen ariko hamaso kavuga nkuko bari bavuganye uyu mukoca ni Antonio Conte ati ndabona yuko twebwe burya iyo umukinyi ataka kumuvuga muri transfer uri umukoca ntwarura mu mutwe utara kumukurayo. Ati rero namaze kuvuga na Lukaku ndashaka musubirira aza muri Napoli Chelsea avuga ati
tubaheruka ku mwana shaka twongere ko amafaranga make hama uzimene aze ikiro kiravugwa ni muri Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain isa niyo isa nkiyavuye muri course kuko bavuze bati wowe umutwaye urarihiye close biratwari we warayanswiri havuga ati okay twe turabahaye 90 millions ni watari 80 millions bacha bashaka ngo bashire ko uwiswe Kanginli bati wapi na Kanginli twoshirako uru basanga ko baraharira kubakiya ati ntabakiye twokongera ko dutanze basi 90 millions bagoma baharira kurayo uno munsi Arsenal imbigiyemo Arsenal kuva atari kuri Declan Rice tubona yuko bashobora ati turaje ku miliyoni 100 uno munsi kuzana Karafiori kuri 50 millions uko je ndabibona c'est très difficile kuja kuri Victor Osimhen kuko uno munsi nta mukinyi mbona Arsenal yotanga Napoli keneye nta mukinyi Arsenal fise uno munsi Napoli kikenera umwataka none ntimurondera oya kuri amafaranga ngira ngo batanze basaka 30 millions nanje mvuga nti Arsenal sindiko ndabona itanga bashaka saka 30 close be prayo batwadi ni saka 30 millions ariko burya bijya byo uranegosia muri Espagne niho hano habi urashobora kunegosia kuko ujya mugabo Di Laurentiis aragoye urya meze nka Daniel Levy utamwaye icyo ashaka ntarekura rero vyumvikana je uko mbona amahigo kuri Arsenal kuri ari hasi cyane ahubwo ihari ni Antonio Conte ashaka Lukaku ko aza kamubera umwataka hama ivyo amafaranga bongeye ko kavyumvikana nuko rero uwitwa Enzo Fernandez yahawe imbabazi kiki kuri vya bintu yagize byafashwe nk'ivya racisme bivugwa ko abitwa Reece James na Axel Disase bamaze kuganira nawe bobo ku ruhande rw'abatanze imbabazi ikintu rero cyabaye kurya mugabo ujya musore ku bintu yakoze ku munsi weje mutari yejo yaraje kugira batangure pre-season ha micuka nicagenda neza Enzo Maresca we aramwakira neza aramubwira ati warasavye imbabazi tuzogeza kugira iyo integration kuri wewe kuri abakinyi ariko babakinyi ba France toujours baraciye carte bavuga ati ibi bintu sivyo umuntu yakoze ikintu ategeza guhanwa bivugwa yuko ku makuru nasomye ku munsi wejo yuko umuntu yantervene kugira ngo ashire hamwe abakinyi abasigurire ni Caballero Kagardie Caballero umunya Argentine aracari harya ati tugerageze no kuri tucishe ku rugwa amazi tugire ariko les joueurs français ntibaravyakira neza ico Enzo Maresca yavuze yavuze ati ntidushobora kwekarta uwiswe Enzo Fernandez ariko igihari ategerezwa guhanwa ikiriko kiravuga rero nuko yewe yamaze kwisikiza anagira geste nziza yafashe aja guterera muri muntu uzenya mu kigo gukontribuer muri association caritative nyene ya anti-discrimination no kuvuga yafashe intererana yishira muri association y'ikigo kigejejwe kugwanya ivyivangura ruhu yes ategeza gukora ikintu gitegeza kwerekana yuko byukuri biriya bintu yari bitari kujya yeta kabisa kandi bijya integration mujya yive umuntu arashobora gupardona ariko ntiyibagira hariya Christopher nkuko arashaka gupardona Disasa arashaka gupardona ariko kwibagira aravuga ati uko biri kose je pardonne me uyu muntu aragafise tu oya ico rero sico nyamukuru ikintu nyamukuru nuko imbabazi donc ikintu nyamukuru ego barashaka kukubwira ati ndashaka kubabarira muga ntigisigura ko nibagiye yes ibyo byose ni ibintu tubamwo n'amajambo aserikira muga hari igikenewe nukumva ko bagenzi we bamwakiriye bamuhaye imbabazi yabasavye nico kintu gikuru cyo kuvuga ko bazomuraba nabi vyamukomotseko ikintu Chelsea bikeneye canke ikintu kiba gikuye ajya makenga nuko bemeye gusubira kubana nawe bemeye kubana na nico kiba kiri important kandi kuri rujya gwego nyegwa professionalisme
nibaza yuko uyu mwuka umaze kuvaho abantu bakavuga bati public match turamubabariya biba bihetse. Joao Felix rero yarasubiye muri Atletico Madrid. Yarasubiye muri Atletico Madrid mugabo ubu yari mu myimenyerezo n'abagenzi bo muri Atletico Madrid ngo aripfuza cyane ico musubizi Barcelona. Aripfuza ibiganiro bitangura gushasha kisubiye Barcelona. Hari ibintu bibabaza mu buzima. Uyu mukinyi muri Atletico Madrid yaje ari umustar. Anagwa amafaranga menshi mu miliyoni 180 gutyo. 120. Rero azaru watari 06 wabande baramwicara kuwiswe Luis Suarez aratinda arasohoka. Byari Suarez nyene. Sinzi ko ari Suarez Torres. Joao Felix ukicaritse. Barahaciye ba Suarez. Ikintu cabaye uyu mwana agenda arasubira inyuma. Agera asubira kumbura nitumenye ivyo bashobora gupfa no mukoca ona ko El Cholo hariya ari umuntu yubashwe akomeye cyane gose muri Atletico Madrid. Umwana mwicarika presque saison yose. Umwana aravuga ati je wapi kabisa. Je nshakwi kugira turuhuke genda muri Chelsea. Chelsea arakinye umusore ntiyaduza nivo Chelsea ati subira iyo vuye. Barce umva kugaruka hahandi udahuza n'abantu yive. Bani muhuza mukoca ntiyahindutse uburongozi ntibwahindutse. Tureke uburongozi umukoca kuko urindo udahuza n'umukoca. Akagomba ari hawa wundi nyene ntagihinduka. Kiretse dugije nivo yatari. Umukinyi aragarutse mu Atletico Madrid. Aragize entraînement ariko icuka si ciza basubiye baramutiza. Muri FC Barcelona. FC Barcelona ravuga ati uyu mukinyi twashaka umugumana ariko mu mudutize kandi intiza yo kuntizanya. Atletico Madrid ati wapi nimugure kabisa ibintu byo gutiza kandi kabiri wapi bikunda. Uyu mukinyi uko je ndamubona ari mu bibazo bikomeye kugenda ahantu uziko wankwa utakiriwe neza bisigwa ko na entraînement nime duheje kuvugana ngaha na Gafisi psychologique umukinyi ntameze neza. Umumenyereza nari kora meta Alez abasanzeho nta numwe ari kora mugambwe ati bana isante Alez uyo mukinyi yo kwevuriwa gute. Niyo ngorane rero mbona nti umukinyi ariko aronondekara ku myaka yiwa kiri mito cyane. Julian Alvarez arabandanya gusaba yuko yo kwisohokera kubera umwanya mu karonka muri Barcelona. Uwitwa Pep Guardiola babimo bajeje mu ijoro riheze aratwenga aruma ati arashaka ko ava ngo ni kubera ataronka umwanya asa no kuvuga ngo niyiyumvira neza azotwishura. Yes abikuze bayimo bajeje ku munsi weje batajya ejo ati ashaka kugenda avuga ko atama yaronka ati okay umwanya yarawuronsa ariko nimba utamushimishije azoze kutubwira. Urumva ikintu gisigaye kuri we kuko burya Pep Guardiola nico nabonye kuri we ameze atandukanye n'amenyereza benshi. We umukinyi yagize iyo demand akavuga ati no kuri je nashaka kugenda Pep Guardiola ntagufata kuko wewe kumbure aramenyereza ameze ukavuga ati wewe uri ngaha Man City gumikomeye ugiye igumikomeye washaka kugenda ntiwigiye. C'est ce qui s'est passé kuri Cole Palmer. Cyambwe ati je nshaka kugenda ngo ati banza urindire Riyad Mahrez baragiye ushobora kuronka umwanya ati wapi je nshaka kugenda hamara muri karagenda. Hariho abantu benshi boshobora kuvuga ati wa mwana ntibikunda wewe gumaganda gukeneye ugasanga amubereye intambamye. Niyo mbona yuko Julian Alvarez nta ntama yanimwe azogira gusa nukumenya haravuzwe Atletico Madrid hariko haravugwa Arsenal. Atletico yavuyemwe kubera ko yo yaciye ironka umuntu igura. Yacigura wa mongo yahora muri Girona. Head of big. Muguzo ijyayo bari sawa ariko ni Julian Alvarez we avuga ati ndakeneye kuguma mu Bwongereza kandi cyo bari ciza kuko ni champion kiva hariya muri Argentina. Kubwa wo mutoziki kubwa no mugutoza kuguma mu Bwongereza. Oya muri City canke kuva muri City. Uya kuva muri City. Nico umutoza. Nico no mutoza kuva muri City kuko ari yumva yuko ashoboye
iyo wumva ko ushoboye yes umuntu atsinda agira uruhare rw'ibitsindo birenga 20 akinye 10 minutes akinye 20 minutes arumva ko ashoboye agiye ahantu akina umwanya w'ukwiye yo kwisipasa agashika kure rero je ndamukonseye kuvuga uti ave muri Man City arondera umugwi wawo ndavuga ati jewe mbaye kitubayine ngaha hantu ngira nduze nivo wobona ari kwahiganwa na Haaland kubitsinda